Imana itubwira ko Farawo yari mubi, yakoze ububisha mu isi, abantu biwe yaganza, yabaciyemo imigwi, agira abo gucinyiza, harimo no kubicira abana b'abahungu, abagore bagasigara nabo nyene bakoresha ibikorwa bidasanzwe bibi. Urumva ko Farawo yari mubi. Ibyo rero iyo ubyumvise uca wumva ko hari isano bifitanye n'aho uherereye n'akarere urimo, cyane cyane Uburundi turimo. Ibyo bimaze kuba gutyo, Farawo akaba yabatwaye gutyo, abakorera ikibi nk'icyo. Imana mu kumubogoza Farawo yaciye itoramwo inkerebutsi, iratoramwo inkerebutsi zemera kuba intwari. Hariho abemeye kuba intwari kugeza aho Farawo abogozwa. Ibyo nabyo duca tubiraba muri iki kigabane nyene ca 28 umurongo wacu, dusubire kuri uwu wa 4. Imana iti mu by'ukuri Farawo yishize hejuru ku isi, maze abantu biwe abacamwo imigwi kugira ngo acinyize bamwe muri bo, akerera abana babo b'abahungu, maze akareka abagore abakoresha ibikorwa bigayitse. Ni Korani kigabane ca 28 umurongo wa 4. Ku murongo wa 3 wumvise ko tugiye gusomerwa inkuru za Farawo na Musa kugira tumenye ikigwa iyo kiriko kiratujana. Aho nyene muri ico kigabane ca 28 umurongo wa 5 Imana ivuga iti, natwe, Imana yivuga mu bwinshi, natwe twashaka gutera iteka abacinyijwe mu isi, tubagire abarongozi, tunabagire basamuragwa. Urumva ko Imana yemeye ko igomba gutera iteka abacinyijwe mu isi, muri irya si ya Farawo, muri irya si y'abarundi. Igomba gutera iteka bamwe bacinyizwa, bamwe bicwa, mugabo iryo teka ibatera ikibagira abarongozi kandi ibagire basamuragwa. Urumva icyo kintu. Ku murongo wa 6 rero hoho birarengeje. Ku murongo wa 6 ikivuga iti, maze duha abacinyijwe ubutwari ku isi, kugira ngo twereke Farawo na Hamani n'ingabo zabo bimwe bahora batinya. Kumbe hajya Farawo yica barya abantu bafitanye isano na Musa, kwari kugira ngo abahonye ntibazobeho, ntibazogwire, azogume yisigariza bakeyi bo kuguma bamukorera, abandi nabo abici. Mugabo Imana iti, natwe twashaka gutera iteka abacinyijwe ku isi, tubagira abarongozi, tunabagire basamuragwa. Ibyo kugira bibe, tubaha abo bacinyijwe ubutwari ku isi, kugira ngo twereke Farawo na Hamani n'ingabo zabo bimwe bahora batinya. Imana ishimwe cyane. Aha ucumva, ucumenya aho abarundi twahitiye, kugeza aho Imana itoramo Rwagasore. Yari umwana w'umwami,
ibimoka abarundi bakubitwa bari gusa, ntase wabo yabikubiswe. Ugukinyizwa kwariho kwa Rwagasore muhira ntikwahageze, no kwiga yariga, n'indege yarayuriye, ariko araraba ati no, iba Barundi bariko barakorerwa sinobisabirako. Se ari kuvuga ati mwana wanje nzotuma nkugira samuragwa, ariko reka gucokoza abazungu. No, yavuze ati jewe icyo nkeneye ni ukubona Abarundi bishira bakizana, notuma mva ntako mbaho mbona Abarundi bene wacu bakuru banje ba data wacu babayeho gutya. Rwagasore arahaguruka aje imbere, abandi bavyumva kumwe nabo baramukurikira. Mugabo bajya bati byanka byakunda turakugandagura ibi ntibiba. Baramugandaguye, mugabo ntibyabaye nk'uko yabishaka, ariko idarapo ryabo ryarororotse, na bya bimoko biragabanuka. Naho baciye bacisha mu zindi nzira bakazana ibibi biruta birya, ariko ntacu ibintu byarabandanije. Abarundi bicwa, bangazwa, batotezwa. Uriya mukoroni aguma avuga ati sawa kabisa, ni sawa. Ariko Abarundi b'intwari barimo Ndademerikiyo barahaguruka bati no, ibi ntibibandanye, lazima habe demokarasi. Abarundi dupfiki tuziriki kubera iki? Barahaguruka baremera, naho babona kubisaganga amacumu n'imyambi n'inkoho n'ibindi biri ngaho, bati ibishoboka nitwihangane, ntitureka kugeza igihe amatora agera. Amaterabwoba arabaho, bati Mutama ibintu tubivemo, bateguye kukugandagura. Ndabivuyemo, agakinyizo n'agahotoro k'Abarundi gaca kabandanya kurushaho, notuma mpfa abasigaye mu kabandanya. Kandi niko byagenze. Niyo mpamvu rero Imana igomba gukorera ikintu abantu, haba intwari zemera zikitanga, zikaja imbere atawazihamagaye. Mugabo Imana yazihamagaye, zikaja ku kivi, no gupfa zigapfa. Abarundi aya mahoro turimwo baritanze kandi benshi kugira ngo Abarundi tube turiho uku turiho. Twicaye aha twicaye mu gihugu cyose, abantu bagandagaje, amadini yose, amoko yose, ibisata byose bininahariza Imana atawuraba wundi ku mazuru. Nuko harabitanze kugira ibyo bihere. Niyo mpamvu rero muri kino kigabane cya kabiri umurongo wa 40, Imana agira byose itubwira amajambo ahambaye cyane. Temwe bene Isirayeli, nimwibuke ingabirano zanje nabahundagajeko, maze mubahirize isezerano ryanje kugira ngo nanje nuzuze iryanje. Ingabirano Imana yaduhundagajeko
iya mbere na mbere aya mahoro. Aya mahoro umuntu arabizi, hariho abakuze babizi igihe tutari dufise amahoro, ukabitekera mu kigunda bakanabigutesha. Ikibagiwe cyo no kubaka inzu, ikibagiwe cyo no kwiga amashuri. Barabizi, abarundi barabizi. None dutegerezwa rero kwemera, twibuke ingabirano abarundi dufise y'amahoro. Iyo ngabirano ntituyifate minenerwa, kandi duce twubahiriza isezerano ry'Imana. Leta yacu yashize Imana imbere mu mategeko, no ku rugamba hari isezerano ry'Imana, kandi byavuga ko nitwanashikira amahoro Imana izama ari iya mbere. Ejo bundi gusa niho byashizwe mu mategeko, n'ahandi byari mu masezerano kuva iyo hariya muri kaminuza yo mu mufe hariya. Niko biri. Ariko iryo sezerano rero turyubahirije, apana mu mvugo gusa cyangwa mu nyandiko ngo riri muri mwibwirizwa, oya, kuryubahiriza mu mvugo no mu ngiro, Imana nayo izocishitsa iryacu. Hari isezerano rindi Imana idufise ko kw'iki gihugu kitazokena. Iryo sezerano rirahari, iki gihugu ntikizokena. Ibindi bihugu bizosumira ngaha, mugabo kondisyo tubanze twibuke Imana yadukuye, hanyuma tuyishira imbere mu mvugo no mu ngiro. Umwe wese mu gisata arimwo arabe ko Imana ari yiri imbere, hatari imbere ushira imbere Imana, ntushira imbere pesa. Niwashira imbere pesa uzoba uriko uraduteranya n'Imana. Uzoba uriko uraduteranya n'Imana. Imana ishaka ije imbere, ibyo ukora byose ubone ko Imana iri imbere yawe. Igisata wicayemwo ubone ko wacicayemwo kugira ushimishe Imana, kandi ubwo buzoba ari ubutwarika, ubwo buzoba ari bwa butwari Imana ishima. Kuzoba ari kwitanga, kwihebera igikorwa cyo gushimisha Imana mu byo urimo byose, kugira ngo iri teka ribandanye rituriko, maze tuzobe basamuragwa b'iki gihugu. Urumva umaze kuba samuragwa, ucukiraga uwundi samuragwa kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Imana iduhe gushira mu ngiro, nayo izodushirire mu ngiro, kuko nuko bitegerezwa kumera. Hariho abavuga bati none igihugu ntikizokena, ariko ibitoro iki n'ibindi bakavuga gutyo. Mbega aya mahoro yabonetse, Imana ikayaduha, imibyimba myinshi irambaraye, ubona ko Imana yakoze ibyo, izonanirwa gutanga igitoro, ikintu kukirondera ata muntu arinda gupfa?
ibi yarabikoze harinze gupfa isinzi y'abarundi mbere kugira itwereke ko ata kibazo kirimo. Amoko yose, amadini yose, ibisata byose atonda ku mirongo barindiriye. Irya ni intsinzi. Iyo tubuze abanyakamenge duca mu nyakabiga tukigiye. Iyo tubuze abantu bo mu Buyenzi baca mu Bwiza bakigira. Abanyakinama duca mu Cibitoki hakuna tatizo. None Imana yakoze ibi, ibyo nibyo bizoyinani. Ni muremye twebwe abarundi turahiye, twaratsinze. Kuko intambara y'amacakubiri kuba yaratsinzwe tugaheza, ubu tukaba dusangiye ico kibazo twese, abato n'abakuru, abatware n'abatwarwa, bene Mazuru na bene Burundi, twese turakatizwa. None ubwoba burihe? Ubwoba burihe? Ko cyari giteye ubwoba cyaheze, ibi nabyo ari rusangi, ari ikintu Imana iri kwirakora kugira ngo bwa bumwe bwacu ibushiremo supaguru bufate sawasawa. Nuko bimeze, nta kibazo na kimwe cyo twereka ko Imana yadukuyeko amaboko, ahubwo iriko iradukomeza turame tumere neza, maze ibisigaye namusafi. Kuba intwari rero ni ibintu Imana ikunda, ibintu by'ingirakamaro. Ngo hariho umuntu yari umutware, yari amerewe neza, n'abo yatwara baramukunda muri ako karere. Umugabo aja kugira akabazo, bariko barafungura, umuntu wiwe akantu k'akagufa k'agashitwa, ngira barababo nibwo bakunda mwene ako kantu, kamufata mu muhogo karagumya. Kamaze kugumya birabibanga, umugabo mu nyuma ntiryaba rikiribanga kuko byari bigeze habi, kugeza aho abahinga b'abaganga baza kumugendera baravuga bati umuntu ameze nabi. Hategerezwa kuba abahinga bakora kugeza aho ako kantu bagakura, bitari ibyo ibara riragoye. None bisaba iki? Bati bisaba idenariyo 100. Zitabonetse mwitegure ufuba uwanyu no kugandara. Abantu kuko bamukunda bamwemera bace bahaguruka barayahiga n'ingugana n'ingoga, barayaronka kugeza aho yabura. Uwundi umwe aca aravuga ati genda abagurane, baba barakwije 100 ritarengako. None bizoca bigenda gute kwiyunguruza? Bati umwe ati je nzomutiza igitwazi gitwara 2. Sawa, baba bigenjeje gutyo. Babihejeje mu mugoroba, 100 ryabonetse,
igitwazi kiraye gishashe k'umusego kugira kizinduke n'imigozi byose kizinduke kijana umurwayi n'umugwaza kwa muganga. Burya mu kibano haba habonetse uwundi muntu afise ingorane, n'umukenyezi agomba kwibaruka, ariko abahinga bavuze bati no, uyu nta kuntu yibaruka adakorewe ubwa buhinga bwo kumubaga. Ibyo bitabaye ku idenariyo 20 mubura umukenyezi n'uri muntu. Mwitegure rero uhamba babiri no kugandara. Abantu niho bagiheza guteranya ya wa wundi, none bakora iki? Bamwe baramwongorera bati burya aha mu gisagara nta kintu dusigaranye, yose twayahaye uriya mutwara. Ikibazo ciwe vyahubuje, mbere nayabuze yayaguranywe na naka. Aca jayo aramubwira ikibazo afise, ati umutambukanyi wanje urabona ko indari mvuka, ariko abahinga bavuze bati hatabonetse idenariyo 20 duce twitegura kumufuba n'uwo afise mu mbanyi hanyuma tugandara. None ga muvyeyi wumva ibyo bintu bimeze gute? Uriya afise 100 ritarenga ntibirenguke, kandi ribuze hariya ntibamwakira, kandi abantu nibo bayatanze sayo yirondereye, mbere n'ayabura bamuguranye. None bigende gute? Kwahakeneye gutwara. Umukenyezi wiwe yarafise cya kibazo c'akantu kamuhagamye, kandi igisebe cyatanguye kuzana amashira, kandi aboneka ko ageze kure. Aravuga ati munega wanje, ni ukuri aba ni benshi, umwana na nyina, hari n'utundi duto yoba asize ku mviri, cyo babibanje barakutse, notuma ngenda jewe mugabo uyu n'uwafise mu mbanyi n'uducuko barokoke. Baca bamuha za denariyo 20, basigarana 80. Urya ati iciza mu nkoreye namwe Imana izokibakorere inshuro 1000. Nabo baritabira bati amen. Urya muri iryo joro nyine yaciye agenda kwa muganga, baramukorera kijya gikorwa kandi kigenda neza. Barya nabo bazindutse agaturuturu bagenda nabo kwa muganga na cya gitwazi, baranyaruka, igitwazi kiratsitara. Wumva ico kigerageza gitsitaye, kigwira ibipfukamiro abo cari gihetse, umwe agwa hariya undi hariya. Ni wa mugabo na wa mufasoni wiwe aremvye, nibo batemvye bahanandutse ku gitwazi, umwe aguye hariya undi hariya. Umugabo n'akanyarigabo yakungaguritse, ariko yabyutse aja kuraba umufasoni wiwe kwa gihemba. Akimushikiriye akoze ko, umufasoni ati Imana ishimwe. Ati subiramo, Imana ishimwe. Kimwe cyari kimbangamiye, nkubise umutwe hasi, umugaraba wacu wamwigutse.
akiraba hajya arabye hajya asanga ka kagufa bita gato ahubwo kari kanini kandi kanijutse. None tuje kwa muganga gukora iki? Kwa muganga nitukigiyeyo dufata muri aya nyene turonka kerera hanyuma ubu urumva ko bahize idenariyo 20 bazihereza urya aremvye kugira bamurokore, nawe abasabira igisabisha ati bimunkoreye uko munyiguze mwebwe Imana izobibakorere inshuro 1000. Natwe rero ako kantu gatoyi kabaye ni impamvu yo kudutunganya gusumba ejo ni heza. Ubwo rero uwo ari we wese yemere kuba intwari kugira ibyo ariko arakora byose Imana ibishire mu mugisha. Nturondere inyungu ku kazi uri kurakora, nturondere inyungu mu mabanga washinzwe, rondera ahubwo ayo mabanga yungure benshi maze Imana ishime. Aho utwara haba mu ishyirahamwe, haba mu sosiyete, haba ku mutumba, haba mu izone, haba mu quartier, haba mu gisata icyo ari cyo cyose, kuba Imana yagukuye muri cya kigunda ukaba uri aho kora ishime maze ikwihere umugisha abansi b'imigo. Mu gusozera rero umwe wese arashoboye kuba intwari akihebera abandi, umubyeyi akihebera abandi, naho urugo rwoba rutameze neza Imana ikamuha umugisha kuko avuga ati ndakinyijwe, ariko kugira ababandi babone neza urugo rwacu, babone neza urubyaro rwacu, ndemeye mpondekane mvire mu bana nubwo n'ubutwara. Umugabo ati jewe umugore arangaye arandoteze, ariko ko bavuze ngo zirara zirasha bukeye zikazima, zirara zirasha bukeye zikazima, reka nanjye mbigire iwanje zirare zirasha bukeye zizime nzironkere umugisha. Icyo urimo cyose emera ukinyizwe utotezwe, mugabo benshi bari inyuma yawe baharonkera koyokwe. Imana ibanezerwe.